integuro y'amafaranga leta izokoresha yaremejwe bikaboneka ko ku mwaka amafaranga leta ikoresha agenda ariyongera ndetse uno mwaka umengo yiyongereye ku bice hafi 16%. Ivyo rero biratuma amatagisi n'amakori vyiyongera bigakora ku munyagihugu. No musi rero abo banyagihugu bariyumvira bati mbega leta ntavyo yoheba canke ikagabanya kugira abanyagihugu ntibagume bavunika kubera amahera ikoresha agenda arongerekana. Nkuko bivuze Francine, amafaranga leta ikoresha ariyongera ku mwaka kandi by'ukuri ategereza kwiyongera kuko ivyo leta ikeneye gukorera abene gihugu biguma bikenerwa kandi vyiyongera nkuko abantu biyongera mu gihugu, kandi nkuko dusanzwe tubibona ibikeneye gukorwa kandi bisanzwe ari byinshi. Urumva rero ko bikeneye kuba ari byinshi niko n'uburyo bukeneye kubikora butegereza kwiyongera. Mu kwiyongera ko amafaranga leta ikoresha rero nivyo harimo kuduza amakori n'amatagisi kuko niyo nzira nyamukuru amafaranga yinjira mu kigega ca leta, niyo nzira amafaranga acamwo, mvuga amakori n'amatagisi mu bihugu byose byo ku isi. Ariko tufatiye kuri integuro ihari ubu, nta wovuga ko hari amakori n'amatagisi yaduze, ahubwo ahanini ico twiteze gishobora kuduza umwimbu no kuongereza ubuhinga n'ibikoresho dukoresha mu kutoza ayo makori n'amatagisi dusanzwe dutoza mu kigobe, tukagiha inguvu kugira ngo amakori n'amatagisi yose atozwe ataciye ku ruhande. Nico ahanini gishobora kuduza umwimbu. Hanyuma ikindi gishobora kuduza amafaranga mu byegeranije no kuvyahora bigenda. Naho dufatiye ku amatagisi mashasha yagiyemwo n'amatagisi ahanini tuvuga ko ari nkayo kubahiriza amategeko, gutuma abantu bubahiriza amategeko, ayo bita amatagisi dissuasive. Mugabo nta amatagisi yiyongere kuyasanzwe hari n'utagisi duto kugira ngo dukingire amahinguriro ari ngaha mu gihugu. Urumva rero nawe nyene nta tagisi yavuze ati tagisi niyi ije kuremera umwe n'igihugu. Rero no humuriza abarundi bose yuko mu nteguro y'ibwirizwa rigiye kuja mu ngiro guhera kimwe mu ndwiza ata amatagisi arimwo aje kuremera abene igihugu.